Yukuba dusoma kumazi reka tugaruke neza na neza twinjira ni special kane kuri no munsi kabisa tugenda tubabwira kane mbega kane yatanguye ryari mbega kane yaje ryari ariko ico mwamenye nuko hazigaye imisi igera kuri 2 birumvikana neza na neza ku munsi wa gatandatu kuvigiye cy'isaha 4 z'ijoro makane 2023 kane 2024 iraza kubitangura neza na neza ibintu bigenda bimeze neza cyane hariya mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu gisagara ca Abidjan ibintu biraza kuba bigenda bimeze fresh sana ibintu biraza kuba bigenda biri ku wundi murindi ugenda unakomeye neza na neza ni kane ubona ko ifise igihe yatanguriye ubona ko ifise n'igihe imaze kuba ishika kumbega kera ibintu byagenda bimeze gute mbega banayitabira bigenze gute ni kane ubona ko hari n'imigwi imeze kuba inatwara ibikombe byinshi bigiye binatandukanye ariko ico wamenya coco nuko igihugu ca Egypte arico kiza imbere mu bifise ibikombe byinshi ndavuga muri kane n'ibikombe bigera kuri 7 mu gihe bigikurikirwa na Cameroon tsindo ibikombe bigera kuri 5 Ghana ibikombe bigera kuri 4 Nigeria ibikombe bigera kuri 3 RDC ibikombe bigera kuri 2 kipe ya Algeria ibikombe bigera kuri 2 kipe ya Cote d'Ivoire igiye kuba yakira kane y'uno mwaka ibikombe bigera kuri 2 nanyene mu gihe imigwi igera kuri 8 nayo imaze kwitwara igikombe kimwe ane ku ruhande rwa equipe ya Senegal ugashirako Congo Brazzaville ugatereka ko Sudani ugashirako Ethiopia ugashirako equipe ya Maroc ugashirako Tunisie Afrique du Sud ndetse na equipe ya Zambia ibyo nivyo bihugu bimaze kuba bitwara kane incuro zigiye ziratandukanye ndavuga haba kuva igitangura neza na neza ni kare yatanguye 1957 equipe ya mbere yatwaye igikombe ca kane equipe ya Egypte nyemwe nk'ibisanzwe ari nabo banayoboye n'ibikombe bigera kuri 7 ni edition igira 34 neza na neza kuva kane itanguye ni kane zotangura ku munsi wa gatandatu gereza rya 13 kwezi kwa janvier canke kwa 2024 irangire neza na neza igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri 2024 ni kane ubona ko ama equipe amwe namwe abandanya kuba nitegura kandi ama equipe amwe namwe ariko agenda byitwaramo na neza ariko hari nayo ma equipe ariko aragenda abura abakinyi muri rusange ngiye kuraba kandi y'uno mwaka ni kandi novuga ko harimo premièrement uburyo deuxièmement hariho difference ugereranyije n'izindi kandi zagiye kuba ziba ugiye kuraba no mwaka uragiye kuraba ikane y'uno mwaka ukaraba uburyo bashizemmo ukaraba ama equipe ukuntu ari karitegura twabonye nk'izi equipe za Maroc ukuntu ziriko ziritegura equipe za Algeria ukuntu ziriko ziritegura equipe za Cameroon ukuntu ziriko ziritegura ugashaka n'izi equipe za Burkina Faso na za RDC ukuntu ziriko ziritegura nama equipe ona neza ni bihugu bona neza yuko hari impinduka nini biriko birashiramwo mu kwitegurira ikane n'intunganyo y'ikane yarahindutse ko kane y'uno mwaka ni kandi zo birimo amafaranga menshi buri mu kinyazigenza neza azoronka amahera novuga ko ameze neza buri gihugu kizokwigenza neza mwikane kizoronka amafaranga novuga ko ameze neza zo akwiye kugiye kuraba amahera bashizemo no mwaka aratandukanye nayo bashizemo mu myaka igiye ihera muri kane rero novuga ko ni kane no mwaka ona kwirindiranye gishika n'abantu benshi ni kane no mwaka ona kwirindiranye gishika ndetse n'ibihugu byinshi ni kane no mwaka ona neza yuko ari ibihugu bivuga ko biravye inguvu zibifise bivuga ati twe kandi no tuzoyitwara ugiye guhanga igihugu ca Maroc okaja kuri amajambo mukoca yagiye kubashikiriza bana igihugu ca Maroc kibona neza ko kiteguye kugira gutwara kandi ugiye kuba igihugu ca Algeria ukaraba bobo ama match amikare bagize ukaraba precision bakoze bobo igihugu ca Algeria ukaraba ukuntu biteguye uhereye ku mukoca ukaraba n'abakinyi n'igihugu ca Algeria cyo bibona ko uno mwaka yigizene kigomba kurako cyo tahukana yikane uno mwaka ugiye kuraba igihugu ca Cote d'Ivoire ni igihugu nazo naco ko cakiriye zino nkino za kane ni igihugu naco ubwaco ubona neza naco ko cyasizemo ingufu nyinshi ivuga ati twigikombe nicova mu gihugu cyashatse twanacakiriye rero ni igihugu ca Cote d'Ivoire cyo ko cyasizemo ingufu nyinshi cyane ugiye kirabiye ko cogira cyo tahukana ikane uno mwaka rero ni kane ubona neza yuko harimo ingufu nyinshi ndetse n'igihugu ca Ghana ni igihugu ca Ghana cyo ko kiriko kiritegura cyane
uravye bagarukanye abasore nk'aba ba Ayu tuzi neza ko bamaze kuhamara igihe kirekire muri equipe nationale ya Ghana igihugu ca Ghana neza ko gifise n'abakunzi benshi bagishigikiye igihugu ca Ghana rero vuga ko ni kanona kwirindiranye gishika n'abantu izinzi ni na kandi no ngerageje ko kuhira kuri mugenzi wanje ni kandi novuga ngo yatanguye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 57 yari yabivuze iza kubera mu gihugu ca Sudan naho kandi yatanguriye urukino rw'abo rwa mbere rwabahuje ni no mu guserukira igihugu ca Djibouti urukino rw'abo rwa mbere kabisa igihugu ca Djibouti ni novuga ko nico carutsinze rero ni kandi nayo iraza kuba iri kuri juna yabo ya 34 ni 34e edition yabo iraza kuba kirabera muri Cote d'Ivoire igihugu ca Cote d'Ivoire gifise participation 25 kimaze kwitabira turo 25 mwino kane novuga ngo ni na kane ni igihugu ni championnat ni tournoi novuga ngo ikinwa n'ibihugu muri rusange rero yabayeho kuva kera yabivuze amakipe novuga ngo afise kane nyinshi ayafise kane imwe forma ya kane yabayeho gute abakinyi be bagiye twagiye tubona batsinda ibitsindo byinshi mu kinyi novuga kiri kwisonga mu bafise ibitsindo byinshi n'uyu muvandimwe mu gihugu ca Cameroon Samuel Eto'o afise ibitsindo 18 rero novuga ni kane yagiye yandika amateka ndetse yagiye no gutuma umupira muri rusange ku mugabane wa Afrika natwe dutangura gufatisha kuko twarabona abakinyi bagiye batandukanye tukabona rivalite ihari mu bakinyi basanzwe bakina mu bihugu wabo nga muri Afrika bagaca baza gukurikirana no mu equipe basanzwe bakinamo rero novuga ngo ni baraza kuba bagarutse igenekerezo rya 13 mu gihugu ca Cote d'Ivoire imigwi imwe twamaze kubona bafashe urugendo imigwi ibihugu nka vya Algeria ibihugu nka vya Ghana ku munsi w'ejo byafashe rutemikirere berekeza mu gihugu ca Djibouti mu gisagara Abidjan rero novuga ati reka ca Cote d'Ivoire novuga ati reka turindire urukino rwa mbere baza kuba rukurahuza igihugu ca Cote d'Ivoire ndetse na ututurabira ku ruhande igihugu baza ko ariko barahura rero novuga ati baza ko batana mu equipe ya Guinea hari Guinea Equatoriale rero novuga ati reka turindire ndetse ni na kane ishitse buri muntu wese akunda football yo muri Afrika arindiriye kuko deja nkuko warusanzwe bivuze twabonye kafishi ihindura forma twabonye kafi ivuga ati reka natwe dugere ikirenge mu kindi mu bandi bagenzi bacu ku mugabane wa Burayi yuko babigenza twongereza ko gafaranga tugize imizi tumva imyidogo y'ibihugu bigimwe bigiye bitandukanye biti tuge turategura ariko amafaranga duteguza tukaza gusanga turiko turahomba yego nivyo ntiwoshobora kuguha amafaranga angana nayo wateguje ariko mugabo nawe bakaguye kuguha amafaranga nayo ubona ko afadika twabonye amafaranga duzwa ibice bigera kuri 40% kuyo bahora baronka rero novuga ati iyo yose ni motivation iyo yose iraza gutuma tubona kane yakanovera kadasanzwe bitandukanye na kane twahora tubona zindi abasore bamaze kuba banaterekamwo ibitsindo byinshi ndavuga nkuko warumaze kuba unabivuga abasore bagera kuri 30 bamaze kuba banatsinda ibitsindo byinshi muri kane kuva itanguye kuva igihumbi kimwe amajana 957 birumvikana neza neza habaheze edition zigera kuri zingahe zigera kuri 34 iyi y'umwaka nigira 34 neza neza birumvikana neza cyane umaze kubatsinda ibitsindo byinshi ni usanzwe arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru ndavuga Africa Foot neza na neza kwa Cameroon witwa Samuel Eto'o Fils umusore wakira wa FC Barcelona yava mu gihugu ca Cameroon n'ibitsindo 18 mu gihe umukurikira no witwa Roha Poku mu gihugu ca Cote d'Ivoire n'ibitsindo 14 Rashid Yakini kwa Nigeria Super Eagles kabisa n'ibitsindo 13 nawe Hassan El Shazri tsindo 12 Didier Drogba 11 Hassan wa Djibouti 11 Patrick Mboma wa Cameroon 11 witwa Andre Ayew tsindo 10 Jordi Tei wa Cote d'Ivoire 10 Francerdo Santos 10 wa Tunisia Ndaye Mulamba wa RDC ibitsindo 10 Karusha Bwalia wa Zambia ibitsindo 10 Mwengistu Worku ibitsindo 10 yakina ekipe igihugu ca Ethiopia Vincent Abubakar ibitsindo 9 Manucho umuri Angola yakibisido 9 witwa Abdoulaye Traoré wa Cote d'Ivoire ibitsindo 9 Sadio Mane ibitsindo 8 mu gihe Asamoah Gyan ibitsindo 8 Pascal Feindun ibitsindo 8 wa Guinea Seydou Keita wa Mali ibitsindo 8 Ahmed Hassan ibitsindo 8 Youssef Msakini wa Tunisia ibitsindo 8 witwa JJ Okocha ibitsindo 7 Roger Mila wa Cameroon ibitsindo 7 Abedi Pele wa Ghana Papa Avyara witwa Jordan Ayew ndetse n'uwitwa Andre Ayew ibitsindo 7 Flavio Angola wa muri Angola witwa Frederic Kanute wa muri Mali Christopher Katongo wa Zambia ibitsindo 7 ndetse n'uwitwa Ali Abo Graisha
wa Egypte ibitsindo bigera kuri 7 birumvikana kuva kwa mbere gushika kwa 30 abakinyi bonyene basigaye muri course ni basore bagera kuri bangahe ni witwa Youssef Musakini wa ekipe ya Tunisia ugatereka kwitwa Sadio Mane wa ekipe ya Senegal ugatereka kwitwa Vincent Aboubakar wa Cameroon ndetse n'uwitwa bundi na Andre Ayew w'igihugu cagana n'abasore batarenga batanu bonyene avugiye abandi bose bo baramaze kuba banagirane banasezera ibyo gukina umupira w'amaguru ugiye kuraba uyu musore w'umunyasenegal uyu Sadio Mane ariko baracashaka ibitsindi bitsindo kuko urabona ko agifite umwanya wo gukinira equipe nationale ya Senegal ugiye kuraba uyu Andre Ayew wa Ghana navuga ko n'umukino wa ko ari yo bari karasozera muri equipe nationale ya Ghana bivanye n'imyaka ariko afise bivanye n'ukuntu ari karakura si umukinyi wavuga ngo azogaruka kinindi kandi uriko ari karakura muri equipe nationale ya Ghana tubona ko ari n'abandi basore bariko baraza akiri bato nk'aba ba Mohamed Kudus novuga ko ari nyituma ko giwe ryanywa muri equipe nationale yande ya Ghana kuri Andre Ayew mu gihe Sadio Mane wewe twavuga ko n'umukinyi tubona neza yuko akibandanya vyigenzamo neza muri equipe serukira gihugu yande ya Ghana novuga ko n'uyu Vincent Aboubakar muri equipe nationale ya Cameroon novuga ko wewe Erevre ari karakura mugano novuga ko hari izindi kana zokina ukazosanga ari karaduza ibitsindo muri kana ubona ko abasore bamwe na bamwe bariko bagenda abana bibura nta nubwo bariko barabironka nkuko nabo bari banabyiteze bayide kuko waza kuraba nko mu gihugu ca Cameroon witwa kafisi ibitsindo byinshi muri kane nuwonyene ndavuga witwa Samuel Eto'o ibitsindo 18 ariko waza kuraba handi waraza gusanga nabo bitwa ngo batwaye inyabikombe byinshi ndavuga nka Egypte uza gusanga uwa mbere afise ibitsindo 11 waza kuraba nawe ariko barakina ubunye biragoye ko tuza kubona gukwiza ibitsindo 18 mu basore bariko barakina muri no minsi muri kane ugituma bigoye nivyo nagarutse ko niya ko atakurabana ariko barakira nk'ubu ndavuga nk'uwitwa Sadio Mane ndetse n'abitwa ba Vincent Aboubakar Sadio Mane niwe twavuga ko basigaje nka kane zigera kuri 2 ariko nawe atakuraba itsinda ariko aratsinda eske kane nitsingahe zirangira afite nk'ibitsindo bishika bitanu baraza kubuharura eske mu bitsindo ndwi afise aza kuba atsinda ibitsindo ibindi kugira ashikire 11 18 bya Samuel Eto'o muri kane zingahe baraza gusanga nawe biragoye kubona abasore bariko baraza barukubu ko baza kubana mu cubita Samuel Eto'o ni shobora kuvuga ko ari terambere muri football yo muri Afrika muri rusange kuko turiko turabona nivyo nkuko waje kubivuga turabona umusatirizi nka Samuel Eto'o ibitsindo bigera ku 18 mu gihe uno munsi tubona abakinyi bagikina nta n'uri karana mwegera rero no vuga ati ko witwa Mohamed Salah nawe ubwe watarimo mu rutonde rw'abakinyi 30 ahubwo nanatangaye nabuzemo n'umukinyi wo muri Maroc n'umwe arimo kandi ubona nabuzemo n'umwe ko Maroc ariko Maroc itanguye kubiduga n'aba Samuel Eto'o turiko turabona ubu nuko bari Cameroon ubwayo nayo yamanye mu baki yari bafise kuko waza kurabona n'ibikombe bafite ndavuga igihugu ca Cameroon ni ikipe bifite n'ibikombe byinshi kuko bigera kuri 5 ibikombe bigera kuri 5 nyuma ya ekipe ya Egypt ifite ibikombe ndwi urumvikana neza ko ekipe ya Cameroon reka tubumve ni nabo banafise n'abakinyi benshi by the way baza gusanga bitwa Samuel Eto'o twa Vincent Aboubakar abitwa ba Patrick Mboma abitwa ba Jeremy Njita abitwa ba n'abasore benshi barimo ariko muri makuza gusanga nyene Cameroon bwayo kuntu yari ikomeye nayo byarayifashe no kubabona nonka nabo baratsinda ariko nivyo Cameroon yari ikomeye tubaza gushira ko nuko ku mugabane wa Buraya twabona bano basore nka ba Samuel Eto'o uburyo bari bameze baraza bakabikora ku mugabane wa Buraya mu ma equipe yiwabo bakagaruka no muri Cameroon bakaza bakabitsinda rero novuga ngo ni bitandukanye n'uno munsi umukinnyi araza kuza nivyo dije kuvuga ngako kuri example ya Andre Onana uno munsi umukinnyi arashobora gufata decision ati ntabwo nza kuba ndi kumwe n'iki n'umuguserukira gihugu wiwanje rero novuga ngo uno munsi naho bamaze kuba bitaho imigwi bakiniramo paraporo y'imigwi serukira bihugu kuko urabona nk'aba bamugiye kwa Cameroon abandi bakinyi bagiye batandukanye tubona abakinyi bagenda bavuga ati reka je naje nironderere ikibanza muri equipe yaje byarabaye mu bintu bya serukira gihugu ntavyo nkeneye byarabaye muri Nigeria umukinyi yase kwitabira kina muri Olympique de Marseille tukagumye muri equipe ngo kugira ngo arondere umwanya equipe ya Olympique de Marseille ari mu bibanza vya 14 15 ukareka igihugu ciwawe rero novuga nti
football y'uno munsi abakinnyi nabo bamaze kubona sinzi ko navuga yuko ari amafaranga make mu bihugu by'iwabo paraporo yabo bahembwa mu ma equipe ariko icyo tumaze kubona nuko abakinnyi muri rusangi ku mugabane wa Afrika ntabwo biyumva mu bihugu by'iwabo turabona nk'abakinnyi bagiye batandukanye baprefera gukinira ibihugu navuga ngo byo muri Europe n'abakinnyi b'abafaransa bangahe bakina mu Bufaransa kandi bavuka mu bihugu byo ngaha muri Afrika nka example akakavandimwe kamaruke ngaha kwa FC Barcelona Lamine Yamal yase guserukira igihugu yase gusinyira mu guserukira igihugu wa Maroc ahitamo umugwi wa Espagne raba refrere inakinga kwa Atletico Bilbao mwese mu Espagne ubundi avuga ati ndaza kuba ndi kubona mu guserukira gugu wiwanje byarabaye no kuri ba Boateng umwe yahitizemo kinira Ghana ubundi ahitamo Girane Jerome Boateng yakiniye Ubudagi ubundi nawe Boateng azakinira muri Ghana rero novuga ati football y'ingahe muri Afrika idasizemo n'inguvu n'abakinnyi ne basanzwe bakina ku mugabane wa Buraya kandi bava muri bihugu bya Afrika turacabona kandi atamu atakazoza azana concurrence ndetse anakureho no rukuru ya Samuel Etofis turabona atamu atakazozana concurrence kugira ngo akureho ino rukuru y'uwitwa Samuel Eto fisi ko amatsinda apanganye no kugukurura itsinda rya mbere canke groupe A harimo equipe ya Cote d'Ivoire ari nayo yakiriye iryo higanwa ya kane neza mu gihe bari kumwe na Guinea Equatoriale ndetse na Guinea Bissau ndetse na equipe yane na equipe ya Nigeria mu gitsinda rya kabiri Cape Verde, Egypte, Ghana ndetse na Mozambique mu gitsinda rya gatatu ari groupe C Cameroon, Gambia, Guinea ndetse na Senegal mu gitsinda rya kane ariyo groupe D ni Algeria, Angola, Burkina Faso ndetse na Mauritania. Itsinda rya A ni Mali, ni Namibia, ni Afrique du Sud ndetse na Tunisia. Muri groupe F ni RDC, ni Maroc, ni Tanzania ndetse na Zambia. Tsindira muri mwe babiri itsinda ryahe mubona ko irishobora kuba ari itsinda ry'urupfu kumwe bakora bavuga ngo groupe doramo. Groupe B ni groupe y'urupfu. Groupe irimo Egypte, Ghana, Mozambique. Ni groupe y'urupfu uganje n'ayandi ma groupe ingene bagiye bayapanga. Yindi groupe navuga ko iza kuba nayo irimo hariho akantu ko gukomera ni groupe C. Groupe C harimo Cameroon, harimo Gambia, harimo Guinea ndetse na Senegal. Ariko abavandimwe bacu ndavuga abavandimwe hiyo basanzwe banaditse n'ikibuga ndavuga kwa Tanzania nako bari mu itsinda kabisa ritoroshana. RDC bari kumwe Maroc, Tanzania ndetse na Zambia. Hano Tanzania iraza gutaha. Iraza gutaha kirikare Tanzania na Zambia biraza kugenda. Amatsinda agera kurangahe? Amatsinda agera kura 6 neza ni migwi igera kuri ngahe ni migwi igera kuri 24 neza kuko itsinda rimwe ryose ririmo ama equipe agera kurane naye ama equipe murako ashobora kuza muri rusange ni ari ibihugu bimwe na bimwe bigenda binavuga yuko bishobora kuza bigatwara ni kane turabiye ku bukomezi cyangwa tukarabira no kuri classement FIFA ku rutonde soka kwezi kwa buri kwezi muri FIFA ama equipe amwe namakomeje kubandanya ashigwamo ndavuga nk'izi za Maroc zibandanye kuba zivuga ko ziri favori ama equipe nka za Senegal ama equipe nka za Algeria kubwanyu murabona naye ama equipe muhama amahigwe avuga ati tugerageje kuraba kuno banitwaye cyangwa kuno banameze ucuvuga n'icyo ufatira kugira ngo bumve ko ibyo uri kuravuga ubifitiye ivyemezo. Equipe ya Maroc nuvuga ko ari equipe nuvuga ku bwanje ko ariyo noha amahigwe ugeranje n'andi ma equipe. Ikintu cyambere mfatiye ko equipe ya Maroc ni equipe yageze kuri muri Coupe du Monde. Twabonye twereka challenge iteye ubwoba. Ikigira kabiri ni equipe nuvuga ko ifise abakinyi bamaze ko bamenyeranye mu equipe nationale yabo. Genderayo Black FM 94.9